Hello, ni Jeff. Ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bitatu wo kwipfuriza umukunzi wawe iyo ukwezi gutanguye canke buri kwezi. Buriya mu buzima ikintu ca mbere umuntu aba akwiye gukora ni ukwipfuriza ukwezi gushasha abavyeyi biwe, hanyuma hagakurikira umukunzi wiwe. Rero nimba ufise umukunzi canke uri mu rukundo, gerageza wipfurize ibintu bitatu umuntu muri kumwe canke umuntu mukundana, kugira ngo urukundo rubandanye ruryoha kandi uwo mukundana abone yuko umwitayeho. Kandi ikindi kintu womenya nuko amajambo uvuga canke ururimi rushobora kurema ibintu bitari bihari bikahaba. Rero gerageza uze uripfuriza umukunzi wawe ibintu vyiza bizomuremamwo icizere. Ikindi naco, n'ivyo mwatuyeho bishobora kuba, bifate nkaho uriko uramwaturako umugisha, bishobora kuba. Kandi ikintu ca mbere ciza mu buzima ni ukubona umuntu ukunda abayeho yishimye, abayeho anezerewe kandi ariko aratera imbere. Rero hari igihe vyoca mu majambo uzoba uriko uramwaturako. Ikintu ca mbere co kwipfuriza umukunzi wawe, mwipfurize amagara meza, amagara meza. Buriya umutahe wa mbere umuntu afise mu buzima n'amagara yiwe. Rero gerageza umwipfurize amagara meza, ubicishemwo aya majambo uvuga uti: mukunzi wanje, ukwezi gushasha kuratanguye, imisi iheze twarayimaranye kandi tuyimara mu mahoro, naho bimwe bitagenze neza ibindi bikagenda neza, ariko nshira imbere ivyiza twagiranye. Ndakwipfurije amagara meza ku kwezi, hanyuma uze ugire amagara n'umutima mwiza, umutima wuzuye urukundo, kuko ivyo arivyo bizotuma numva ntekanye mu mutima wanje, arivyo bizotuma bizana inseko ku maso yanje, bikazana ivyishimo mu mutima wanje, kuko ntokwigera nezererwa mbonye amagara agukitse canke mbonye urwaye, ariko bintera umunezero mu gihe mbonye uriko uratwenga ukomeye nk'abandi kandi uguwe neza. Ndakwipfuriza amagara meza uku kwezi mukunzi wanje. Ikintu ca kabiri co kwipfuriza umukunzi wawe, mwipfurize umugisha. Aha iyo tuvuze umugisha haba tuvuze ku bifadika. Mwipfurize umugisha uva ku Mana, kubera yuko umukunzi wawe canke umuntu mukundana niwo muntu wenyene azoshobora kukwitwarika. Nimba mukundana vy'ukuri, niyatera imbere nawe uzoba uteye imbere. Ashobora kugufasha mu ngorane zawe zisaba uburyo bw'amafaranga, canke ashobora gutuma nawe unezerwa ku mafaranga yaba yaronse canke ku bindi bintu aba yaronse. Rero gerageza umukunzi wawe umwipfurize umugisha uva ku Mana, kugira ngo ushobore guprospera, kugira ngo nawe ushobore kurya ku vyamwa vyiwe vy'uwo mukunzi wawe aba yagezeko. Kandi nta kintu ca mbere kiryoshe nko gukundana n'umuntu nta kintu yari afise, mugabo mumaze gukundana ugasanga muriko muratera imbere, canke umuntu wawe ariko aratera imbere. Uyo muntu aravuga ati: uyu muntu yaraje mu buzima bwanje azana umugisha mu buzima bwanje. Rero gerageza wipfurize umugisha umuntu mukundana mu gihe mutanguye ukwezi. Ibi bizomuremamwo imbaraga, ibi vyongere murememwo icizere, naho ukwezi kurangiye kuba kwagenze nabi, ariko yumve yuko hari umuntu amushigikiye, yumve yuko hari umuntu amwitwararitse, yitwaritse iterambere ryiwe, amwipfuriza ivyiza, ashaka yuko atera imbere. Niki ni ikintu co kwipfuriza umuntu mukundana mu gihe ukwezi gutanguye. Ikintu ca gatatu co kwipfuriza umukunzi wawe kimeze nka promesse, kimeze nk'isezerano. Mwipfurize yuko yogumana umutima mwiza, mwipfurize yuko yohorana nawe, mubwire uti: ndifuza yuko amezi yarangiye, ariko yotubera icibutso cotuma tugumana, yotubera icibutso cotuma tumarana iyindi minsi myinshi irenze iyo twari tumaze tuzinanye. Reka uko kwezi kutubera ukwezi k'umugisha, reka urukundo rwacu rukomeze ruryoha, reka urukundo rwacu rugire intumbero, reka urukundo rwacu ruduhindukire nk'igitutu twugama mw'izuba, izuba ryo ngaha mw'isi. Reka urukundo rwacu rukure, reka urukundo rwacu ruzane ivyamwa tuzofungura tukumva duhaze umunezero. Wongere umubwire yuko wipfuza kurambana nawe igihe kirekire, wipfuza kumarana iyindi myaka myinshi muri kumwe. Umubwire uti: nzi iminsi tumaranye, ariko sinzi iyo nsigaje ndi kumwe nawe. Ati: ariko ico nipfuza ko iyo nsigaje aha mw'isi nzoyimarana nawe.
iyo nsigaje aha mw'isi nzoba ndi kumwe nawe kugeza ku mpwemu ya nyuma. Ibi bizotuma umukunzi mukundana yumva yuko afise umuntu amushigikiye, yumva yuko afise umuntu amwipfuriza ibyiza, yumva yuko nibwo ariko arakora ibintu afise iyo biriko birajya canke afise intumbero, kuko hari uwo ariko arabikorera kandi hari impamvu ariko akora ivyo bintu. Gerageza kwifuriza ibintu vyiza umukunzi wawe buri kwezi yo gutanguye, kugira ngo ushobore kumutera intege, ushobore kumuremamwo icyizere cyo kumva yuko nawe yobishobora, nawe yobikora, nawe yogira ahavuye agatera iyindi ntambwe mu buzima. Wakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy G kuri G4G, mandanye mukora subscribe, murakoze cyane.